bigumane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohana Mweranda. Filipo ahura na Natanayeli amubwira ati, umwe Musa yanditse mu mategeko kandi yanditswe n'abahanuzi twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli nawe aramwishura ati, hari iciza cova i Nazareti? Filipo aramwishura ati, ingo wirabire. Yesu abona Natanayeli aje amugana amubwira ati, nguyu Umunyisirayeli kasisa azira ikinyoma. Natanayeli aramwishura ati, wamenyeye he? Yesu aramubwira ati, hamwe Filipo atari bwaguhamagare, aho wari munsi y'ifigiye nakubona. Natanayeli aramwishura ati, Rabi, uri umwana w'Imana, uri umwami w'Isirayeli. Yesu aramwishura ati, wemejwe nuko mubwiye nti nakubonye munsi y'ifigiye, hinge uzobona ibiruta ivyo. Arongera amubwira ati, nukuri ndababwiye muzobona ijuru ryuguruye n'abamarayika b'Imana burira bongera bamanuka aho umwana w'umuntu ari. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane gatonya amajambo y'Imana, tunayerekeza kuri uyu munsi mukuru turiko turibuka umutumwa Bartolomeo Mweranda, muri bamwe 12. Aha twamwumvise n'uyu bise Natanayeli. Natanayeli sinzi ko twavuga yuko yoba risigura kandi irindi zina kumbure tuvuga mu Gifaransa Dieu donne, Dieu donné, ngabirano y'Imana, don de Dieu. Niko abatumwa benshi mbere bamaze guhura na Yesu, abatari bake baragiye barahindura amazina, ugasanga bahinduye izina bivanye kumbure n'umugambi Imana ibibafise ko. Murazi yuko na Petero bwa mbere yitwa Simoni, mu nyuma akitwa Petero, Yesu akamutazira Petero Rutare. Twibuke yuko natwe mwibatisimu hari izina twarose, izina rikomeye nugira ntitwahawe n'Imana, riba ririmo umuhezagiro, ariko kandi rikabamwo na cane cane kutwibutsa yuko Imana idufise ku mugambi, yadushize ku ikiganza cayo. Izina ryiza ryanditswe mu gitabo c'ubuzima, igitabo c'Imana. Ntimuze murabishinatakoga canke ntimuze muraha amazina abantu uko ariko kose, kumva uti mpaye izina umwana, ndumva umugambi w'Imana, mbere ndashima ko umugambi w'Imana munaka uwo murangukako. Usanga umuntu ahaye izina umwana, umuntu w'umusitarazi kujaja imbere y'abantu agasereka, abantu bose bagakoma amashi. Cyangwa umuntu azi gutera ingumu agakubita ingumu umuntu umubanga bamugatarikira hariya muri filime bagakoma amashi. Nico ushaka ko azovamo? Kumugira ko ivyipfuzo n'umugambi vyomushikana haha atwumvise Yesu yeretse Yohani mu vyo yamuhishuriye. Aha tuvyibuke ni igihe bari mu ruhamo rudasanzwe, na Yohani yahevye arahunga, ahungira hitwa i Patmos. Yesu kugira ngo aremeshe abigishwa biwe, akereka Yohani Yerusalemu yo mw'ijuru, akayimwereka nk'igisagara ciza ngo gikayangana mu bwiza bw'aka kabuyenge twumvise, aka kabuye twumvise k'agaciro. Ngo akabona ico gisagara ngo kimanuka kiva mw'ijuru kimanuka kw'isi. Izo mvugo zose zirimo isiguro iryoshe rwose. Ubwa mbere ngo ico gisagara kimanuka kiva mw'ijuru kiza kw'isi. Yesu agombye kumubwira ati, ivyo muriko muracamwo, mukicwa, mukirukwa ku buhongo, ahandi bakabaturira bakabica nabi, ukamenga muri abantu bagenewe urupfu rubi,
ntimwibaze ko muri mwenyene. Ekleziya yo mu ijuru iri kumwe namwe, iranywanye namwe, akamwereka ico gisagara ngo kimanuka kiva mu ijuru kamanuka ku isi. Abo mu ijuru barabashigikiye, barabahagarikiye kugira ngo mushitse koko intahe yanyu, ntimutirigane ngo musubire inyuma, muhushe gushika aho hantu hakayangana gutyo, ico gisagara ciza c'uburuhukiro. Na twebwe niryo jambo Mukama duhaye. Urashobora gusanga ukugendanira Yezu uyu munsi ari uguca ahantu hatoroshe, ari uguca mu ruhamo, ari uguca mu kudataburwa, ari uguca na cane cane mu mubabaro wo kubona ubwiyorobetsi bwinshi buhari uyu munsi mu bantu bakurikira Imana. Nta kintu kibabaza nk'igihe ubonye ubwiyorobetsi mu muntu w'Imana. Ivyo bintu kugira ubikore gutyo, kumengo nibutsa Amana baradiyo Mariya Suko ahora twigisha. Birekesha bigenje hariya muri chapelle, hariya kw'isengero. Anyi hakora ibindi bintu. Na wewe na jewe nyereka ndi mu buzima ngaha ntagushirata ibintu biradusize. Uri nk'umukristo cyane nk'abajya abakristo bashasha baba bagitangura, ugasanga uramukomerekeje rwose, ukamukomeretsa rwose, kandi ico gikomere uzocishura imbere y'Imana. Kuko Mukama aravuga ngo akarero kabi ntikazobura, ngo ariko uwo kazokwamukako, canke ngo uzokwigisha abandi kugira nabi gutyo, ngo azogirwa nyuma mu bwami bw'Imana. Ngo ariko ngo haragowe uw'akarero kabi kazovako. Mukama akatwereka ati turi muri bisagara bya hano mw'isi, ariko bizosenyuka bigasambuka bikarangira. Mugabo turiko tugenda tugana igisagara ngo kitubatswe n'Imana, Yerusalemu yo mw'ijuru. Igihe uri kuragwana n'amageragezwa n'inyoshami n'ivyaha mbere, ugwana n'ibinabiriya umenga birashaka kukwereka yuko umenga ushata cokora, ntiguri kupfa ubusa, ukibuka uti ndazi iyo ndiko ndaja, ngo uzi yagenda ntazimira, utazi yaja ni wazimira, uzi yaja ntazimira. Ariko ikindi naco nuko kandi iki gisagara nkuko tucumvise ngo kirimo ya miryango 12 Israeli. Mu inyuma y'iki gisoma twasomye uyu munsi niho Yohana acagira ati ngo mbona kandi ngwirindi isinzi ry'abantu benshi ngo bavuye mu mihingo yose y'isi, ngo bavuga indimi zose, bava mu bwoko bwose, bavuga indimi zose, kuvuga abantu bo hirya no hino bose abashimye ngo kweresha imyambaro yabo amaraso y'umwagazi, bose barafise ikibanza muri ico gisagara. Ni bose, abahutu bariyo, abatutsi bariyo, abatwa bariyo, abacanze muri abo bose bariyo, abadede bariyo, abafenere bariyo, abakibariyo, none baramuzi ko atabariyo. Noneho nimba umwe muri abo kazobasanga yo uzoca banakwinjira kazi yako. Apfa kuba yaremeye gukurikira umwagazi mukuri, akamesuza amaraso nako impuzu ziwe, wa mwambaro we batisimu, amaraso y'umwagazi, arashobora gushika ngaho. Nico inkuru nziza y'Umukama itubwira, nta kindi, ugushobora kwakira imuka ya Kristo, ukayumvamo urukundo Imana yagukunze gushika yiguhebera umwana wayo, kugira ngo nawe uhindure ukubaho kwawe, nko gusubiriza mu ndumane Umukama w'amaraso y'umwagazi ntapfa ubusa. Natanayeli ayo maraso y'umwagazi ntiyamupfuye kubusa, gushikaho yemera kwitanga akamara imihingo n'iyindi, agenda kumenyesha iyo nkuru nziza, kubwira abantu ubwo rukundo rw'Imana atawe rukumira, ariko burya uko dukumirana, uko twigizanyayo, niko buriko uriyugariza kuzoshika muri ico gisagara. Iyo turiko turibuka abatumwa nk'aba rero, ubwa mbere dusabire
abatumwa bose Imana yadushize imbere, kuko baba bakenera ingufu zidasanzwe z'Imana kugira ngo bashobore gutambuka n'igihugu c'Imana ngo gitambuke. Bafise ubutumwa budasanzwe, umenga bari imbere y'abandi, ariko si ivyo gusa, haraza igihe bagategerezwa kuja mu bandi. Ubundi imbere yanyu haraza igihe nkategerezwa kumanuka muri mwebwe kugira ngo dusangire urwo rugendo mureme, nkategerezwa kugendera n'inyuma yanyu kugira ngo mwacumbagira ndamusunike ntasigara inyuma. Ubutumwa butoroshe, kuko ariko umuntu aryoherwa no kwigumira hariya imbere, cyangwa akaryoherwa nuko akazimira hagati, canke yagira ngo agiye gusunika hariya inyuma agaherayo. Twame dusabira abo bose Imana yadushize imbere kugira ngo bamane igihagararo c'abatumwa, ekleziya igume ibera abantu b'ibihe byose umuco ubatumbereza ico gisagara ciza bubakiwe n'Imana, ngo kitubatswe n'iminwe y'abantu, iby'iminwe y'abantu birasanzara, ngo cubatswe n'iminwe y'Imana. Kumva uti uyu munsi w'ubuzima Imana inyongeye, ndateye intambwe ngenda muri ico gisagara, songa mbere urugendo rwiza.